Kuri lycée municipale ya Kanyosha niho hafatiwe abantu batandatu bari baje kwiyandikisha ngo bazotore mu matora yo mu mwaka wa 2015. Abo bose bakaba bavuka muri commune Mpanda yo mu ntara ya Bubanza. Icateye amakenga abahagarikiye amatora ku rwego rw'imigambwe nuko bose bavuga ko baba muri quartier Kajiji iri muri commune Kanyosha ariko ngo ntibashobore kudoma ku rutoke aho hariho. Ariko rero ivyo ngo vyari bikiri mitende kuko ngo hari mwigeme yahavuye azana karangamuntu iri kwifota atari yiwe akaba yahavuye ngo yandikwa mu gitabo c'abiyandikisha numero 10/50 akaba yanditswe kuri resepise numero 600 akaba yanditswe n'uwitwa Ferdinand Niragira. Aho kuri lycée municipale Kanyosha uwo bita encadreur tumubajije yarahiye ararengwa ko uwo Ferdinand atawuhari ngo bakorera ku ishuri ritoye ryaho bita kwa patiri, ariko abahagarariye imigambwe bakaba batubwiye ko ari aho nyene. Ivyo rero akaba yabihakanye mu gihe uhagarariye umugwi w'intara sepi ngaho muri commune Kanyosha yarahejeje kwankira urongoye SSI ko agira icadushikirije, nawe akaba yarahejeje guca aho kuri iryo yandikiro ryo kuri lycée municipale ya